reka rero kino kiganiro cyangwa podcast ibe umuhuza w'abajournaliste. Usegasane uri president w'uru rubanza Jimbo nari ahantu heza cyane. Nibuka tuvuga tuti studio ya CBS ya Thierry Henry na Mika Richard na Kate Middleton ndabona ni Sky Sport. Sky Sport ni ikintu ciza. Courage brother. Bandanye uje imbere ubwira umugisha. Byo tubonesha amaso harimo umutahe munini, harimo uburyo butari buke. Amastudio y'amaradio amaze kwinjiramo sumurengera, ariko ino si radio nubwo atari radio ariko muga muzo amaze kwinjiramo ni yambere ninje mu nzitsi. Ikora yabyinye hano ameze neza. Sene mukunda yabivuze harimo umufungo muri bino bintu. Buri muntu w'umugabo cyane wubaho. Tukabona Utam podcast. Asante sana brother. Alise kutangana na Pinje Classic hapa muri studio mugabo ni heza cyane barako wasanza cyane. Ukabura uranyiriye. Utam podcast harimwo igisata cy'inkino, harimwo n'igice kindi twagize cyo bita talk about love, kuvuga ku rukundo. Hanyuma harimwo igice cyerekeranye na mind battle. Mind battle no kuvuga ni ibyiyumviro abantu babiri dushobora kubahuza tukaganira, turi mu nkino ariko turi no muri entertainment bisanzwe. Hanyuma hambavu yaho hari cyo bita ingazi y'ubuzima. Hashem cyangwa se Wilson kwizera ntawuzi ubuzima bwiwe, ntawuzi ngene yevoriyo. President w'abaseribateri. Hanyuma hambavu yaho hari cyo bita Utam News. Utam News ntabwo tuzovuga amakuru komutera, ahubwo tuzoyasesengura. Ntabwo tuzoja kuri tele kuyahiga, ahubwo tuzoza kuri mwebwe mu yafisa abamenyesha amakuru mu yaduhe kuko muzoza mu yasangiza abandi ga muri podcast. Hari cyo bita The Magic. The Magic rero like nka sister, murabona kari magic bya danje. For entertaining, kugira tunezereza abantu, eske kugira be nk'uwo muntu byagenze gute. Hanyuma tuzigisha rero, hari party yo kwigisha abantu cyo bita twakise les intelligents. Haje hanze mwabonye ikibaho, tuzozana ikibaho ngaha twigisha abantu about ibintu bitandukanye. Jewe ndumuwe infirmier nize ubuganga muri secondaire. Shobora kuza ngaha nkasigura ikintu bita coronavirus ingene yatanguye n'ingene igira, VIH sida 1982 ingene yaje, diabete, les signes za diabete, de type de diabete, grossesse, imbanyi, ibyo byose batuzobiganirako. Muri make abantu ntibibaze ngo navuye mu nkino, mugabo ni podcast. Podcast no kuvuga uhuza abantu bakaganira ku bintu bigiziki bitandukanye ku masije atandukanye. His Excellence dushobora kugira amahirwe tukamutumira nawe nyene icubaro umukuru w'igihugu akabayoza muri podcast agatanga ivyiyumviro byatumye byotuma abarundi bagira iki babandanya batera imbere gusumba kuko ni batubonera kure gusumba. Nta muntu uzosaba amafaranga ku promoting. Uramenyesha amakuru twagiraniye approchage. Mwese ndabasabye imbabazi muri rusange. Yabo twagiraniye ikibazo ntabwo naringamije kugira ngo ndamuharabike. Naringamije inyungu zanje n'inyungu ziwe n'inyungu z'igihugu dukorera muri rusange. So ndabashimiye rero cyane muri rusange. Icyo cyambere no ko umuntu atari bwagire subscribe kuri twe twaje ngaha yishira kuri subscribe. Rero nibaze yuko abantu bagiye kuronka amakuru ku bwishi cyane. Amakuru adahengana. Uko guhengama biri mu bintu bituma dutagaciro, twige gushigikiranira. Jewe natangaye nkiyashika ko nabonye hari abantu benshi cyane. Abantu bose batamira yababwiye byumvikana yuko ari igikorwa gikomeye cyadukoranye kuri no mugabo ntarabishaka afise nkavuga ati burya abarundi bakunda kuvuga ngo hari shaka shika nkavuga ati umuntu afise ko haje cyobuza yuko umugamba afise azoshikako tukadakora mutse ndavugira kuri umuntu w'umugabo cyane. Rero twokeza papa Utam je kubwanje ndamukeje. Nje numva kuri jewe n'umunezero. Nezero kandi udasanzwe wo kongera kubana na muri trio. urabonye ko tise paralier tise ko iyo koti bayambara bategura. Ndaryohewe sana ni achievement, ni kintu jewe ubundi namwifuriza kurongora ko umuntu atangurira na stage ariko byose ni sawa. Ako mba nibaza gasoma hino stage isuku muri salo hiwaza bavuze. Tukabona Utam podcast. Asante sana brother. Alise kutangana na Pinje Classic hapa muri studio mugabo ni heza cyane barako wasanza cyane. Ukabura uranyiriye. So ndabashimira cyane muri abantu bakabo cyane rero. Nongeye kubakira nanje muri Utam podcast. Asante sana. Mukora neza biragirira ngo ibintu biryohera.
muriko mwasubiriye mu ngata neza cyane. Harabona umvise bita Grand Frère ariko nanje ndakwita Grand Frère ndabigushimira kuba ngeze hano ndabishimira uvuga ngo n'abandi bose bagiye bagira icyo bakoze kugira ngo tugere ngaha hantu. Uri umuntu w'umugabo kubona ikoze ikintu nk'iki ariko nkavuga ati mama gitera imbere. Suleiman Niyonkuru makunze cyane ku izina rya Papa Utamu canke Indimbura yagarutse mu mwuga wo kumenyesha amakuru inyuma y'amezi arenga 8 atumvikanira ku nsamirizi n'imwe mu biganiro by'inkino mwamukunzemo cyane nk'umusesanguzi yagarutse n'ikinyamakuru ciwe yise Papa Utamu Media. Icyo kinyamakuru kikaba gikorera kuri Facebook na YouTube. Ushobora no kuba urinjira uciye kuri link uza gusanga muri commentaire ugakora sabone cyangwa subscribe kugira ngo ibiganiro agenda gushikiriza uzohore bigushikira neza cyane ubu wa mbere ashobora kubironka. Ibirori byo kugurura studio nshasha nziza cyane y'icyo kinyamakuru byari byatewe iteka kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2023 kwezi kwa mbere mwaka wa 2025 i Bujumbura muri quartier Asiatique n'ibyamamare mu kumenyesha amakuru y'inkino mu Burundi nka Richardson, Mbuyamba, Gasongo canke Wifi bakoranye ku binyamakuru bitandukanye ku nsamirizi zitandukanye harimo nko mu kiganiro Sport Corner cha kuri Samizi Ejo Heza FM hamwe no kukinyamuganiro Atoko Sport cha kuri Samizi Black FM. Harimo abandi bamenyesha makuru binararibonye muno muga nka Arsene Bucuti, Arsene Mukunde, Fefe Freri na Steve Gateretse bamusanzwe mwamenyereye ku Samizi Iteka FM. Harimo kandi n'abandi banyesha makuru nka Kilo Mike, Landry Neymar, Bahizi Beni Bertra na Angelo Zmin aba murabazi ku biganiro bya sport mu kwisamezi ya PJ Classic FM. Harimo kandi na Wisokizera Muzi izina rya Hashem akorera insamizi Nderagakura. Kundi ruhande hariho Vincent Nkunzimana wa Indundi Kiti, Omendo wa Isanganyiro, Prosper Masike wa Mashariki TV n'abandi batandukanye muza kugenda mubona mu masanamu mu mategurire nanje wifidirambona. Muri ivyo birori kandi Papa Utamu yatangaje ko ico kinyamakuru ciwe kizogerageza gushimisha uwo ari we wese mu byo akunda harimo amakuru asesanguye cyane mu gisata c'inkino, mu gisata c'urukundo, gisata c'ubuzima busanzwe, amateka y'abantu batandukanye bagiye batera imbere, abanyamigambi, amagara y'abantu, bidukikije n'ibindi bitandukanye byumvikana ko umuntu wese azo kwisanga mu ico kinyamakuru yahawe ivyiwe mu buryo bushimishije. Reka ndakuramutse nongenda guhikaze muri kiganiro ugiye guhabwa nanje Willy Fridirambona biciye ku kinyamakuru Wifi Sport gikorera kuri YouTube na Facebook. Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza ukaba ukiswe n'amagara gwarukira ukaba naho uri mu zindi ngorane ndakwipfurize kuziva muri kana gushimira wewe umaze gukora sabone cyangwa subscribe kuri no YouTube channel ya Wifi Sport. Nongenda ndagushimira wewe umaze kuba ukora suivi cyangwa follow kuri no page ya Facebook nyene ya Wifi Sport. Nongeshimire nawe ugiye kubikora ufite ibyo wamamaza canke ufite ibyandazo ukeneye kuba uronkera abakiriya benshi duhamagare cyangwa twandikire kuri ino nimero banaha munsi ni gutenya amajana 257 378 64 cyangwa plus desa 57 67 78 64 61 hama cyo kwa tugana tukwamamarize ibyawe ubibona n'abantu isinzi zose nzabakurikana kino kinyamakuru cha Wifi Sport. Mukanya twinjire idoni kiganiro cerekana uko ibirori byo kugura ico kinyamakuru Papa Utamu Media byagenze, amajambo menshi makuru Papa Utamu yakoresheje asigura uko ico kinyamakuru kigiye gukora, n'amajambo bamwe mu nararibonye mu mwuga kumenyesha makuru bashikirije mu kumutekerera impanuro kugira ngo ivyo akora bitere bija imbere. Kaze mukurikire uko bagiye babikora.